yarambabaje vraiment nkakubesha Jay Jackson nabyo genda gute sinoswa kumurondera cyangwa ikina oya atamajya amahera vraiment yarambabaje aragufitiye ideni 400,000 cyane amuririmbye nase nakoze idiri uzobabaze nyamba mvugana DJ Kiss Janvier na ni Mario Barotero umunsi nkora kiganiro cyambere cyane arababrotse bose cyatumye mu bloka DJ Kiss cyo bari giki yarampenze hari ikintu yagusavye wamusavye arakwima no apana je nuko nambwiye namaje none kusu video bikwaje nilikuwa tasijanza mu dai zile franga tamaje none kubijana na video bizogenda gute akani block man chere ndanga kagaye jamani tipa afite amahera jamahera ntanganga man yaba yafise atayafise je ntabwo bindeba ntabwo ari ayanjye ajye umuryango wenyambari kisinzi ni wayiwe wenyene ariko yarigeze kugufasha DJ Kiss ntabwo yafashije kandi je namandabi akana iminsi yose grand manager ni wakwenu sio wangu so Janvier nawe twamenyanye kubera DJ Kiss yari ni DJ Kiss niwe mpaye nimero yiwe ambwira yuko ngo ari mutoyi wiwe ninamubura kuri telefone ndashaka kumurondera rya Janvier nikasema sawa na kibazo na Janvier nacho twapfuwe akimavu nambrotse nase ko inakora kijya kiganiro nazi aje guca kuri telefone na Janvier ngo batangure ku stress nika ndavyumva ko nyene ku ma social media Oi, hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana kuri Buja Hit TV guys, ni wa mwana wanyu, wa mwana w'igihugu, wa mwana w'u Burundi, Mr. Captain, Dollar Capital, The Voice Killer. Yes, guys, uyu munsi rero nkuko nabemere kwa ndabazanira exclusive interview, kwa ndabazanira amakuru, hotline, amakuru agezweho. Iyo umbonye kuri microphone ya Buja Hit TV, wizere ikintu ciza, wizere ikintu kimeze fresh kuko nyuma ya kamera ndi kumwe na wa muhinga wo gukamera, wa mwami wo gukamera mu Burundi, uwo nawe si wundi ni Juma Jux, niwe atuma image ziza zimeze gutya zitagase guys. Yes, uyu munsi rero ndi mu gisagara cya Bujumbura nkuko muhabona, ni gisagara ciza, Uburundi bwacu ni igihugu ciza gituje kandi cy'amateka guys, nkuko no kubwira uku niko bimeze. Uyu munsi rero nagerageje kurondera umwe mu bigeme. Yes, umwe mu bigeme bo muri industry ya Buja Flavor bariko barakora neza, bariko baragerageza kwizamuka, bariko baragerageza kwiteza imbere mu byo bakora. Afise indirimbo aheruka gusohora, afise clip nshasha, hari byinshi bimvugwa ko, hariho byinshi mwamenye kuri we. Yarigeze gufungwa uyu mudada bivanye n'amajambo mwamwe yagiye aravuga. Urazi ko abadada hari gihe bavuga ibintu byinshi cyane, turaza kubibaza ukuntu byagenze kugira ngo ashobore kujya mu gasho. Twumvise yuko ari kuri ino salon, natwe tuvuga wow, reka tumurondere maze tumubaze neza, ariko kugira tube sure tube tugomba tumutelefone right now twumve yuko ari ngaha anye canke sinzi yuko yoba atahari, kugira dushobore kumenya yuko yoba ari ngaha. Reka nshobore kumutelefona. Uwo nawe si wundi ni Diva the best guys right now. Yeah. Juma Jux, simu iko inaita mzee, simu iko inaita kabisa. Kanda ishiri mho pale. Hello? Hello? Oui, bite Diva the best. Oui, uri kuganira na Mr. Captain Dollar Capital, The Voice Killer. Ya meze fresh batubwiye yuko uri kuri salon ngaha anye cyo tuvuga ati reka tuze kukuraba maze tukuganirize gatoyi. Sinzi ko ariho wowe uri. Niho ndi. Aho indani harare kuriwe kwinjiza kamera kugira urazi yuko hari ahantu usanga atari kuriwe kwinjiza kamera my sister. Tabia hiyo.
Okay, ntacyo reka tuze kugira dushobore kuyaga namwe byinshi kuko ndumva yuko ari ready. Guys, yuko tayari kufanya na sisi kazi. Acha sasa tuingie moja kwa moja no kuchelewesha kugira turabe yuko dushobora kuyaga nawe atubwire byinshi vyerekeye umuziki wiwe, byinshi akora hano nyene muri game ya Buja Flavor. Yes guys, uko niko twinjira rero. Uko niko twinjira iyo tugiye kurondera amakuru hano mu gisagara cha Bujumbura. Nkuko muhabona, nkuko nababwiye yuko igisagara cyacu ni gisagara cyiza, ni gisagara kandi giciye giteye igomwe guys. Juma Jux, karibu sana tuingie ni muri quartier yitwa ni muri Gasenyi guys, you know, kama kawaida, kama dawa, bintu bimeze fresh. Welcome Diva the best. Mambo vipi? Wako fresh? Umeze bien? Oh, umeze bon. Umeze fresh unakaza? Umeze neza. Diva the best, nifuza ko wenda mutsasha Diva haguruka basi. Byizawe? Nama nje kugufona quand même. Umeze bon? Umeze cool. Ni sawa. Uri kuguma uri kuri Instagram anytime. Ego pram. Ego. Diva the best duherukana kera vraiment. Urashobora ko murusha ngakuramusa. Nakibazo. Urukana wenda kwiramukiriza quand même. Come on Diva. Njye kusalimia Diva the best. Ingo ndakuramutse sha Diva the best. Uko niko uramukanya wewe. Je niko ndamukanya wewe. Tuzina nyewe. Acha kwa vitu yako. Mbona atabe hivyo tu. Uko niko uramukanya wewe. Ndamuka birazi niko ndamukanya kwa. Karibu sasa Diva the best, tuongee kidogo. Ndakuyagishe gato. Wewe mkatabia mbaya vraiment. Basi byiza. Diva the best, premièrement uraberewe yo style bakubwiriye y'imishasi iratoka sana. Merci sana. Renze vraiment. Merci Pram. Biratisa. Thank you. Premièrement ndifuza ko ndamukiza ariko aradukurikirana muri kano kanya kuri Buja Hit TV right now. Ndabura mukije mwese abakozi ba Buja Hit TV, nibaze ko hari abari bankumbuye sinzi so hama ni kuri Diva the best, meze bon, nzera namako meze neza cyane. Yes, uona wese uwundi ni Diva the best, mumuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, mumuzi mu ma exclusive interview. Diva the best dufite amakuru menshi kuri we. Uyu munsi kuri we uri kugenda gute Diva the best? Umunsi nukuri umeze bon, umeze neza, wagenze neza, nukuri umeze bon. Diva the best, nkuko nari nakubwiye kuva kare, uraberewe vraiment, uraberewe sana. Thank you. Ndakuravye kuva hasi gushika hejuru, hagati hose mu mishasi, c'est bon. Merci. Merci. Diva the best, nibihe bintu Diva the best yikundira cyane gukora iyo aba ari muhira kenshi, uri muhira utuntu ukunda gukora wewe? Je ndi mwena ndakunda guteka sana, ariko umutoyi wanje kuno ari akunda guteka cyangwa umukozi je yo ndi muhira ndabwira stop kwanza je mumaze mumbise nteke ndakunda guteka no koza ibyombo basi. Yes, tukiri ngaho nyine nko ku bintu byo guteka Diva the best tutarashika kure, nizihe mfungurwa Diva the best yumva ari happy ariko araziteka, wumva nyine zikunezera ariko araziteka uravuga ati ndakunda guteka igitoki, cyangwa isosiso, cyangwa ibureti, cyangwa gucumba. Chumba bugari. Chakula mbi. Kweli mimi napenda sana. Ego, nizihe mfungurwa Diva the best adakunda guteka na gatoyi, nubwo bihora bishika akabiteka ariko bitakunezera ariko urabiteka? Amateke. Ariko mama wanje akunda amateke, so misi yapenzi neyo ndiko ndateka nyene simba mbikunda nyene ndateka gusa nyene ariko sindakunda from. Diva the best, premièrement nogomba ndakubwira yuko uri mu bakobwa b'abaririmbyi nashobora kuvuga muri top 10 cyangwa top 5 y'abigeme beza bakeye vraiment. Ico kintu ndakikubwiye, ndibaza ko sindi uwa mbere ndabikubwiye. Nuru wa mbere ariko so thank you. Yes. Diva the best, tutarashika kure, hari indirimbo mperuka kumva, indirimbo yiwawe enshyashya, wari indirimbo kweri tagase vraiment itesa. Ege indirimbo wayikore muri he studio? Nakore muri Bantu Boy. Penya no yayikoze. Yes. Naravyumvise nanjye narumvise ati Bantu Boy music, ariko nari nifuza cyane kuvyumva no kubimenya bivuye ari wenyine uvyiyaturiye ukavuga ati nayikoreye muri Bantu Boy. Wakoranye na Penyel? Ego.
Penye n'umuntu ameze gute? Penye nyine ameze neza na kabi kiwe yarankoreye neza vraiment baje kumeze bon. Ariko tukaba tuzi yuko hariho n'indi ndirimbo wigeze gukora kwa Be The Best. Be The Best nawe ameze gute ariko aragukorera indirimbo? Be The Best c'est qui? Ni umuproducteur yitwa Be The Best akorera kuri One Record. Be The Best. Urumva ncanganije. So ujya nawe ndamukunda sana akora indirimbo neza cyane. Urumva. Ndavuga ko kuri jewe vraiment nkavuga ko indirimbo je nakoreye muri One Record iyo Be The Best yankoreye ndayikunda kurusha iyo nakoze muri Bantu Boy. So ndakunda ingena akora neza n'ukuri arakora neza. Ararenze. Yani sikuvuga ngo ararenze me akora neza kubwiye umwe wese afite umuntu yiyumvamwe umuntu avuga ati uyakora neza ujya je ndabona ko akora neza. Ati indirimbo yiwe yagukoreye irakunezera gusumba igiye bakoreye muri Bantu Boy. Ntinezera ahubwo aranezera aze gukora. Yes bakunzi ba Buja TV uyu munsi ndi kumwe n'umwigeme mwiza nkuko mumubona eka n'umwigeme aciye ubwenge kandi akeye cyane sivyo none? Sinzi nkuko bayibona so nje vile tu. Ifuza yuko wompa secret gato y'ubwize bw'iwawe uko kuntu wambaye ukuntu wisize ibiki secret yo kuba umwigeme kugira wati je ndi umwigeme kandi ndiyizi naritahuye umwigeme yitahuye abameze gute? So sinzi ngo kwisiga kwambara nukuri navuga ko nta mwigeme atabigwa nta mwigeme ataba mwiza so kwambara nyene umwe wese afite guyewe ngenda mu isoko nkagura impugi hama nkambara urashaka kumbwira ndaberewe nkashikajyanza akambwira no ntuberewe iki me nyene nuko nyene hama kwisiga nibisanzwe nibazi ko atabintu bya time nashizeko nta makeup irenzireko. Diva The Best tukuzi mu bintu byinshi cyane tutabeshanye turazi yuko kuri social media barakunda kugukurikirana cyane sivyo none? Tukuzi mu ndirimbo tukuzi no ku ma emission agiye atandukanye. Ego. Kandi turiko turasubira inyuma turigeze kubona yuko wigeze gufungwa ukaja mu gasho. Ego. Warigeze gufungwa urababara uvayo wirabura eka inzobe yose yaragiye. Base ntababeshe bravo ndavuga ko ababonye igihe navayo narakoze ikiganiro kuri TV ntavuze kandi nizere ko ntari nyene ngo nahindutse deja namaze 3 jours ariko bijya byaraheze man byaraheze namaze 3 jours basi tu ariko byarakubabaje urababara mu mutima byarambabaje cyane none nijya mbere mfunze so abimesha guys. Yes, Diva The Best ndiko ndakunda ubona yuko umukobwa wake kandi kenshi ndabona urakunda kuri réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Nihe wikundira muri zose Diva The Best? Ndakunda TikTok. Je uzorabe cyane. Nta n'amafoto zanje uzosanga ndiko ndaposting. Nta foto uzosanga kuri Instagram. Nikiposti tu. Ni nkuko nye sinzi nge bamishiki ariko nta foto zanje uzosanga kuri Instagram sije ku Facebook ariko birakenewe uri umwigeme cyangwa uri umuririmbyi kwa mura posting amafoto no umwe wese afite intuze yiyo je rero ingene meje nta mafoto uzosanga kenshi kuri Instagram cyangwa ngo kuri Facebook sije nene menda kunda TikTok gusa maratu mu ya utuntu n'utundi tumeze bon. Yes, Diva The Best ugarutse ku muziki wawe uri umwigeme ukora umuziki burya umuziki urona yuko niyihe ntumbero ufitiye umuziki wawe? Je umuziki navuga vraiment ndashika nanje gushika kure nyene me ubona nyene sinzi ariko je nshaka gushika kure niyo ntumbero yanje niyo nkeneye nzofashe nanje nk'abandi cyangwa iki. Yes, ariko iyi strategy uri kurakoresha urabona yuko izohava igushikana kure muziki wawe Diva The Best? Cause ndizeye ndazi yuko nta ma promotion ngirirwa nta ndirimbo zanje zivuzwa mu radio sana. Kubera iki Diva The Best ndimo zawe zitavuzwa muri radio kubera iki? Ivyo ntibigaruke. Umaze gushika kuri radio ukavuga ati bimeze gute Ami Pro barahari turabumva ba Ami Pro ba Patrick Pajo n'abandi ba DJ Israel uramaze gushika hariya anyu ukababwira ikibazo cyawe? Jewe
abo bose mbwiye kiretse ngira nka Patrick Page abasigaye bose twaravuganye so rero je sinzi Bram me nta kibazo ibintu byose bijyana n'umwanya je sinihuta umuziki mvuga ko sinihuta Bram umunsi wanje uzoba washitse nzohitinga nanje nzomenyekana kandi Bram sinihuta ni bukebuke tukiri ngaho nyene turumva nagoma ndakubaza ikibazo Diva the best ewe usengera mu ihe dini Diva the best This food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. Eat this food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. Eat this food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. Eat this food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na Eat this food bivanye n'ifungurwa mfungura muri Eat this food bituma ngira amagara meza. Eat this food mama we waje hageze uri baba lao. Jewe navuga ko general batijo mu bakatolike ndasangira ndaraganira ariko ubu papa wanje umukizwa navuga n'umukizwa navuga ko mu Pentecote so Jesse ndamufata ariko naje hari genja gusengera me urazi twese dusanga Imana imwe so navuga nyene nkiki ichi wanje nyene navuga idini wanje nyobo katolika mu katolika cause uka muri eglise yari tutabishya jenda senga naho washaka mugati umunsi umwe naho waje Bram ndwihera utagiye gusenga no kandi je kintu nkunda ndakunda gusenga ijya misa yo mu gatondo hajya mu bakatolika imisa ndigangira se umengo ngira size ndabyuka kare nkagenda nkagaruka saa moya. Iyo ufise coiffe nk'iyo cyangwa iyo ufise style nk'iyo mu mishatsi ntaco bitwaye yo muri eglise y'abakatolika? Oya ntaco bitwaye gusa iyo mfise nka tentire nyene cyangwa iki hagenda ndashobora ati no reka manze ndayikure, niyo mpamvu kenshi atatentire mba mfise ndayifise no manza kuyikura. Diva the best abarundi benshi barifuza kumumenya ati Diva the best kuma twumva mu tuntu twinshi dutandukanye avuga abantu bamwe ntarinzi kuvuga amazina eka ibintu byinshi biguma bivugwa Diva the best. Eka iyo wumvise umuntu ariko arakuvuga nabi uho byakira gute Diva the best? Avuze ati ujya muri rimvyi n'umudada vraiment asa neza afite look nziza ariko kuririmba ntarashobora kubimerita fresh. Uhuye n'umuntu avuga yuko utaririmba bien ubu byakira gute wewe? Shama umuntu avuga rimwe nyene ngo yujure ngobyo. So je nukuri ngene mumvuga ko senda byakira uko nyene urazi no havugwa neza na bose. Umvuga nabi umvuga neza nukuri nta kibazo ntaco bintwaye nibaje ko simfunguri wawe no kuvuga yuko nibisanzwe nyene kuko nta muntu avugwa neza na bose. We ni wamvuga nabi hari undi amvuga neza. So hama kuririmba navuga ko nyine nta muntu avuga rimwe ngo yujure ngo niho ncinjira urumva ariko nijere ko ndagerageza. Diva the best uramaze gukundana n'umuhungu wisiga mukoroga? Oya ukundana n'umuhungu biramaze bazi gushika umuhungu akaza kuguproposa umuravye ugasanga n'umuhungu wisiga mukoroga? Buya Bram jena mungu wisiga mukoroga twakundana. Basi umaze kuza kukurondera basi nta numwe Bram arandondera yisiga mukoroga. Oya bose babaza bari smart. Gosh Diva the best ikundira umuhungu ameze gute Diva? Sajina rabivuze nabyo nakubwiye kiriyage jewe so
Sivuga ngo nkunda umuhungu ameze gute, waba uw'inzobe, uwirabura, mugufi, muremure, ni imyumvikano. Ubwo nyene twamaze kumvikana hama nkabona nakwishimiye, c'est bon tout. C'est bon. Ariko muri uwo mwanya ntabwo gikeneye kuko uri muri love. Cause naho hazi uw'inzobe muremure uri mu rukundo. nyene babyumve ndi mu rukundo. Sure. Kandi urabinezerewe. Ndabinezerewe from go sindegreta nyene. Uranezerewe n'urukundo urimo. Umuhungu musohokana afise inzobe cyangwa arirabura? Navuga ko ari hagati na hagati, afise akabiri kose. Kandi aragukunda cyane. Cause arankunda nyene, sinovuga ngo ntankunda ariko arankunda nyene. Ni amusoro ushobora guhera mutayazi na gatoya. oya kiretse yafatiriwe n'akazi ndamutahura. Ego Diva the best ni ikihe kintu abarundi batazi bifuza ko bomenya kuri wewe? Unasema Ni ikihe kintu abarundi batazi bifuza ko bomenya kuri wewe? shanje nibaze konyine. Nene ariki egasingo Diva the best utwenga neza wewe. nanga neza. So thank you. Ndakunda smile yawe. Thank you. Sijeje nyine kana abandi benshi barayikunda. Sinzi. Hama ikintu abarundi batazi kuri je ega si ngombwa bamenye byose, si ngombwa bamenye byose ariko ibyo bazi birahagije. Ariko mama na papa barazi ko umuririmbyi kamwe kandi bavyakira neza. Bavyakira gute muhira? Mama wanje arabizi, papa wanje arabizi. Hama papa nyene hari ukuntu umengo ntabyakira neza cyane, menyene uko abona umengo ndabikunda arabyakira nyene uko nyoko papa arankunda cyane. Arankunda sana nari umuntu noronka bajankunda nka papa. So no kuvuga yuko papa aranyakira uko nyene, abyakira uko nyene kandi mu buryo je binezera nkaba ndabikunda, nawe hari ukuntu yigisha kubikunda, ubwo arabikunda nyene arabizi kandi. Ego mperuka kuraba interview kumwe wakoze kuri TV social media zitandukanye, narigeze kubona emission wakoze uri kuravuga eka umuntu yitwa DJ Kiss. DJ Kiss ninde kuri wewe? Wowe umuzi kwiki DJ Kiss? Umuntu nawe navuga ko DJ Kiss iryo zina subwa mbere ryumvise from Canada. Subwa mbere ryumvise? No si jambere. Kandi hari abantu bavuga ati DJ Kiss yubahwe. DJ Kiss yubahwe. Uramaze kuvyumva? Umviriza ndakubwira nkuko jeno cyane bavuga Diva wubahwe nahandi nkacavuga ati we mbo mshenzi nini bakanuka. So kubwiwanje navuga ko DJ Kiss nyene ni yubahwe kuba mwubaha, ndagenda mwubaha sindamuga cyangwa iki, ariko ni umwana mwiza DJ Kiss. Sinzi kubanje ko jiwanje sumwana mwiza, yarambabaje bravo. Yarakubabaje DJ Kiss. Yarambabaje sana. Yarakwimye urukundo cyane. We je nta rukundo nokenera kuri DJ Kiss. Ariko ni umwana mwiza mu bisanzwe. So sinzi ameze vraiment sinzi. Numva mvuga neza. Ego. DJ Kiss amatwi adusumira nuko twigeze kumva imwe mu ndirimbo washoboye kuririmba, washoboye kuvuga ijambo DJ Kiss. Yo bari ujya nyine twumva, yo bari wonyene turiko turavuga cyangwa yo bari wundi? Shindi bazanyanya. Niyo nyene ni DJ Kiss. From Canada. Of course. Umutipa afite amahera. Jamahera ntanganga man. Yaba yafise atayafise je ntabwo bindeba. Ntabwo ari ayanjye ajya umuryango w'Inyambariki sinzi ni wayiwe wenyene. Ariko yarigeze kugufasha DJ Kiss. Ntabwo yafashije kandi je namandabi hakana iminsi yose. Ntabwo yafashije. Umviriza nkubwira Mr. Captain. Je DJ Kiss ntabwo yamfashije, sivyo? Yarandondeye, unasikia? Arambwira Diva, unaimba bien, sivile? Sasa mimi nataka, Mungu yambwiye ngo afise umusheri wiwe, sinzi. Nshaka undirimbire mapenzi kama vile ya mbalimbali. Je nanje niko kazi kiwanje, umaru arambwira ati nzoguhaya 400,000. Ubwo nyinjira Kono kuri Diva the best. Ko nenda kubesha nungukiki. Niwinjira muri studio nzokurira audio kandi na video nzoira tuyikore. Tangira sana kibazo nuko niko kazi kanje naco bintwaye. Mwenye kuri umuririmbyi kandi ushoboye aguha deal. Ego ya maidi. Rero ndamuririmba birahera. Hari ukuntu muri studio indirimbo yagoranye kwa Bedi Best. Igoranye ndayimurungikira heze Desoman. Ndamurungikiye yararyohewe from. So ahezi imisi ibiri acarambroka.
bila sababu arakubloka arambloka kuri WhatsApp. Amuretse nikapita kwa Janvier ni muto yiwe sinzi ko ari Janvier. Ndamuchako ndamubaza. Janvier uramuzi? Of course ndamuzi. Type Janvier the most gwagwa. Janvier DJ Kissings Joe wa Mario. Sawa watoto watapaga lakini shaga block ni kweli. Uri sure yuko wewe wamublose DJ Kiss? Uzoba bajyamba mvukana DJ Kiss Janvier na ni Mario Barutero musi ngore kiganiro cyambere cyo narababrotse bose. Guys, DJ Kiss ambye genda undirimbe uririmbe ntambye ndamuririmbe no kumengo cause bari mu rukundo sinzi mwiyo muntu. Umuntu arashobora kwibaza ati niki kintu cyatumye mu block DJ Kiss? Sije nambrotse Grand Manager. Grand Manager ni wakwenu sio wangu urumva. Afasha abamwe mu maririmbyi tuzi nyene bo mu Burundi. Big up gufasha abaririmbyi ni byiza. Ego hari abantu badahuza amaraso, abantu badahuza amaraso. Cyatumye mu block DJ Kiss cyo bari giki? Yarampenze. Hari ikintu yagusavye wamusavye arakwima? No, hapana. Je nuko nambwiye nanawaje none kuhusu video bikwaje. Nilikuwa hata sijaanza mudai zile franga. Ndamaje none kubijana na video bizogenda gute. Akani block man. Chere ndanga kagaye jamani. Je mumbabare je ndanga kagaye. Kuko naje kagaye nshatse ndagafise. Me je ndanga kagaye utumbwira ati na bimeze ukuntu kumugana nunyereka kagaye kumbroka je no spendag rambrote ndamu haje 3 jours charande block ngurumva ngo telefone yari yaraguye mu mazi no yaguye mu mazi gute sawa ndamutahura haje kandi 3 jours acharambroka nikambia umengo turi mu mukino chanda mbroka nanje nona cenja gukora kijya kiganiro kandi vraiment je kisi ntiyambwiye nabi. DJ Kiss ntiyakubwiye nabi? Ntiyambwiye nabi vraiment. Ntiyambwiye nawe ko je ishavu ryarantwaye. Ndanka umuntu ambroka je. Ndanka umuntu ambroka. Abakiyana na franga zake agumana amahoro yiwe kandi abandanya afasha nyene uko nyene abaririmbyi ni byiza. Ariko je arambabaje. Ariko tukiringaho nyene numvise ko wavuze izina Janvier nawe muzi kwiki DJ ata Janvier muzi kwiki? So Janvier nawe twamenyanye kubera DJ Kiss ni DJ Kiss niwe yampaye nimero yiwe ambwira yuko ngo ari mutoyi wiwe ninamubura kuri telefone ndashaka kumurondera urya Janvier nikasema sawa na kibazo na Janvier ntacyo twapfuye ariko impamvu nambrotse nase ko nakora kijya kiganiro naza je guca kuri telefone ya Janvier ngo batangure ku stress nikamblock naye. Okay, turanezerewe cyane ndanezeye kumva gatoya umpaye umuco kuvyerekeye DJ Kiss kuko twarumvise amakuru menshi ama emission yagiye urakora umuvuga nabi ujya mu type bro. Mu bro wanje, mu bro w'abarundi, mu bro w'abaririmbyi benshi eka warigeze kumuvuga nabi uravuga yuko byinshi cyane twaravyumvise ariko muri kano kanya bamubwiye ati nta kabikiwe nibandanyirize afasha nabandi sivyo none? Je yarambabaje vraiment nkakubesha. Je DJ Kiss nawe byogenda gute? Sinosa kumurondera cyangwa ikino oya atamajya amahera vraiment yarambabaje. Aragufitiye ideni? 400,000 cyane amuririmbye nase nakoze idiri none ndakubaje Mr Captain ndaguha idiri ngombwira nkorera icyama ni waje ndaguha amahera none ndaguheraniza kwiyumva gute yumva nabi cyane rero niyo mpamvu jewe vraiment yarambabaje cyane ndese niyo mpamvu rero abandanya afasha abaririmbyi ni bon byiza yandikisha amateka nyene. Yes, uyu munsi ndi kumwe na Diva the best aha no mu gisagara cyacu ca Bujumbura igisagara kinindi baza nawe urakibona? Eko ni kinini kandi ni cyiza. Eko ni he ukunda kuba uri ukumva yuko uri stable yugiye gutembera ahantu hatandukanye hariho Safi Beach hariho Zawuzuri Beach hari ahantu henshi hatandukanye na hehe hantu Diva the best yo ahari yumva yuko atekanye? Uzuri Beach cyangwa muri ville cause eka tukiringaho nyene uhora ukurikirana amakuru kuri social media n'ubundi akubona yuko kuri Instagram kuri Facebook TikTok ugumujya kuhindura uramaze guhura n'inkuru ya Muna Warda na Wiz Design? Narayibonye sha narayibonye ejo bundi ego narayibonye. Ijya couple wibona gutira tesa cyane wivuga kwiki wewe? So jewe ibigeno byarancanganye so ariko ni bon
ni byiza ako byari byancanganje ni hamwe je nzi yuko mbona wada sinzi ndavyumva uko nyene ku ma social media numvise ko nani Bface na Mona basohokana none ubu bageze muri Wiz Design sinzi ariko nje vraiment mbabare sinzi ingene bimeze byarancanganye narabiravye birancangana ariko urabona yuko araga couple ka bien hamwe urumva ni fresh amwemereye vyari bon vraiment kameze indemere wundi Mona emereye Wiz Design. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV wari kumwe na Mr Captain de la Capital The Voice Killer kuri Buja Flavor. Ini microphone ya Buja Hit TV, turi muri Buja Flavor. Ni industry idasanzwe ikundwa cyane gukurikirwa n'abantu benshi cyane. Indirimbo yawe nshasha ku bantu batarayumva, ndivuze ko mbwira gato indirimbo yawe nshasha yitwa gute? Indirimbo shasha ku bantu batarayumva ni Kinoma Noma. Mbaya. Unaweza ukaitafuta Kinoma Noma by Queen Diva the best. Imeze bo vraiment. Ego. Diva the best ahantu haruri ndabona yuko ari hameze bien vraiment baraheje kukubwira freshere zirenze mu mutwe. No, naje gutembera nyine bisanzwe. Wari waje gutembera? Okay. Eka Diva the best nifuza ko gira ikintu bubwiriye abakunzi ba Buja Hit TV n'abakunzi biwawe. Abakunzi ba Buja Hit TV, abakunzi banje, abafanzi ba Buja Hit TV. Ndabakunda cyane ni Queen Diva the best. Mukagira subscribe abantu bataragira kuri Buja Hit TV mwararengaje. Ukenyera kugira icyo yombaja icyo yomfasha sinzi ni kuri Instagram Queen Diva, Facebook Keza Kimana Divine. Nanje mugende murabe indirimbo yanje shasha imeze bon ilatesa ni Kinoma by Queen Diva the best. So thank you so much. Diva ko kunda gutwenga cyane Diva wawe. Binjamo nyenda bikunda. Anytime. Nta n'umunsi n'umuzobona shavuye niko meze mu buzima bw'iwanje. Anytime mwari ko iseko. Kila siku kila saa ntusha kumenya ngo ndacavuye cyangwa ndaryohewe mimi tu ni kucheka jamani. Yes guys, ni Diva the best na Mr Captain uyu munsi bahuye ni ibintu bimeze neza cyane. Ndabashimiye abantu mwese mwari ko muradukurikirana, ndabashimiye abantu mwese mugaragaza kuja muri commentaire mukatwandikira ibitagenda neza maze tukabihindura tukabikora neza bikagenda fresh. Ni Mr Captain ushobora kundaba kuri Instagram yanje wandika Mr Captain Burundi, Facebook Mr Captain, ekana YouTube yanje nayo nyene ni Mr Captain, ekana WhatsApp ushobora kuyiraba ngaho nyene hefo. Mu makomantere ushobora kubona kontakte zanje zose aho uherereye hose mu Burundi bwose eka no kwisi yose. Diva the best ndagushimiye gose. Nawe pia. Yes, nyuma ya kamera ni Juma Jux, ukora montage ni CK Professional, ni watuma ubona ibintu by'ama subscribe ibintu nk'ivyo cyane gose. Asante sana, big up sana.